Yangwa nkaho gwavuye cause abahungu baripfuza canke barakunda. Barashaka mu ijambo rimwe yoshobora kuba uri kumwe n'umusito wawe bakumva jara uzinduwe hano bakubita ku ntoki umubiri wabo kuwerekana ndavuga ati ushobora gukora indirimbo ugaca kumbure haba abatipe bashobora ati hamwe wompa kumbure no kuduza ntabaragusaba mu buryo nk'ubwo kugira ngo sindi umukobwa batansaba sindi umukobwa batansaba nzogakata muri montage reka nanje ndagusabe gato stile kumbure ikuryohera ukavuga ati jewe iyo ndi kuri stage nambaye uku ndashobora kugaragara neza canke nkaryohera abantu bro abahungu mwebwe abahungu mwebwe niyo mpamvu zamva nk'umutipe akubwiye ati man none wowe umurinzi w'umukobwa abafana ufite n'abatipe abatipe nabo ndiko ndaraba video fokengira utuntu tumotiva hena bro hena sisa nyine ambaranye n'umuntu wese akubonye yumve agumize yijishe agumara abako rero iyo menya ko kubabaza ugukunda bitunuza sinari kuvyikoza kukubabaza Gozen TV. So icatumye ndondera Oline canke Night kumbure na karirimbo yaririmbye akaririmbo novuga ko ari true story yarahebwe kumbure sinzi ko Shushube wiwe yamufashe bariko baramujya ntabyo nzi kumbure mu karirimbo ka mbere acaririmba kumbure asaba ikigongo avuga ati mbabarira sinari nzi ko guhemuka bizongira kwingaruka mbi nkuko Oline canke Night vyagenze gute kugira ngo uhebane n'uwo wakunda vyarashise nkuko abandi bose bashikira biraba nkuko abandi biba amaturayibana akubonye bariko barakujya afatwa n'agashavu agira ati jewe nciye niruka mu by'urukundo ca mbere coco abajamani babe mu rukundo iyo uvuze abajama tugende bukebuke iyo uvuze abajama ubushatse gusobanura aba besto aba friends inshuti abagenzi cyo shatse kuvuga ni bibi yuko umugenzi wawe umumenyereza umuntu mukundana wowe rero nuko uvuga ko abagenzi aba besto ndabavuga aba besto nkuko wakivuze aba besto bawe wabamenyereje na Shushube wawe canke sheri wawe ahubwo abiwiwe abiwiwe urumva abajama b'umusheri wawe sheri wawe yabakumenyerejeko cyabaye ngombwa ko tumenyerana cause bari approach nawe baregerana cyane baraba besto cyane ari ngombwa ko nanje twegerana cause nayo ndabinjiye kugira ubwatsi bwize mariage n'umuntu bugiye mu muryango wawe nanje urumva nanje yari ngombwa ko twegerana n'abagenzi biwe byose byavuye kuri amakosa ari kuri we kubona yaraguhuje n'abajama biwe si amakosa yiwe kandi naje nibaza ko atari amakosa yanje ngira nuko Imana yari yarabiteguye ubundi umuco Night je nshaka ubundi kubona basi abajama biwe mwaramenyanye ikosa ririhe ugwanko gwari kuvahe yangwa gwavuye cause abahungu baripfuza canke barakunda barashaka mu ijambo rimwe yoshobora kuba uri kumwe n'umusito wawe bakumva jara uzinduwe hano bakubita ku ntoki uti rero bakubonye kumbure hakiri kare bagize ati uyu mwana ntaducike mani reka kinahaja mugabo ntamudutanze natwe turasama Yes kumbure murumva ko ari kiganiro kiryoshye cyane noneho ni n'umwana yugurutse cyane aho kabisa ubu nibaze ko ijya ndirimbo ugiye muri studio kumbure ukicarana na Chizo Boy nibaze ko ari yayikoze akagukorera beat ugashiramo amajwi nibaze ko indirimbo yawe ya mbere imaze gusohoka wayimushiriye kugira yumvirize reaction muri we yagenze gute Chambere cyo nk'umu producer yakoze indirimbo nawe nyine akikoza kiriko arayikora n'amajambo yumva yaravuga ati indirimbo from zogushikana hano atoreka kuba hare cyane gusa ntizobura higushitsa nivyo vy'ibindi ko ndabona cause indirimbo yitondeye kwandika amajambo afashe buri muntu wese ashobora kumva gatahora nta kibuza gushikana hariho hose
yarayumvirije avuga ati bien aranamfasha no kuyipartager arama support nyene kwiriye nk'umu producer yayigoze. Kumbure bariko baradukurikirana bava bibaza ati mbega iyo ndirimbo yaririmbye kumbure aririmba True Story ni indirimbo nyabaki. Reka imbere yuko ayituririmbira ndakwibutse ko ushobora gusimbira kuri channel ya YouTube ukandika Night kumbure na karirimbo kitwa amahirwe. Akarimbo keza cyane karimo amajambo y'inkora mutima, amajambo akunda gushikira na cyane abari mu rukundo. Night muri kakajwi nyene waririmba uri muri studio akajwi karongorotse subiramwo uturirimbire gato kugira ngo tube motivate. Iyo menya ko kubabaza ugukunda bitunuza sinari kuvyikoza kukubabaza. Iyo menya ko bitunuza kukuvanga no mu bajama sinari kubikora bizinyumviriza. Wanyereka kenshi kunkunda nkabiraba nk'utabibona none ubu ndicuza ese uzagaruka. Ibagira kahise wanga amasugo nkukunda erega ubu narashize baby ngarukira. Yese timugarukire ariko nibaze ko muntu uri kurakurikirana iki kiganiro ndagusabe ko uza kugisangiza abandi kugira ngo na cyane dushigikire uwo mwana kiri muto cyane kandi afise ingabirano idasanzwe. Night kumbure icyatumye uvuga ati jewe ndashaka ko no bumuririmbyi mu gihe abaririmbyi kazi reka ndavugire muri rusangi abaririmbyi muri rusangi babazi kwingeso zitandukanye. Wowe icyatumye kabisa uvuga ati je ndashaka kuba umuririmbyi kazi kandi bizimishikane ahandi hantu wavyumviriye gute byagenze gute? Bro umuririmbyi nitara nitari komeye cyane cause kwicara ugateranya amajambo akavamo ikintu ukaronka na melody yabigoye. Nanje navyumvamo kuva nkiri muto we namva ko no bikora gusa nkaburaho mera gusa fendofe nararonsa mu mera ndaronka point ndaherako amanda ja muri studio ndabikora bien ntitaye kuvyo bavuga ku baririmbyi uko nanje naravyumvamo yavyo bavuga vyose je ntavyitayeho ndavyumvamo ntegerezwa kubikora cause ndavyumvamo kandi numva yuko ndabishoboye rero nta coza kimbuza kubikora nk'amajambo y'abantu cause biba tuvuga ko nabanzi barabikora bro. Uvuga ati kumbure n'abataririmba barajyana canke barabikora muri famille canke mu muryango bavyakiriye gute kubona winjiye mu mwuga wo kuririmba? Muri famille bavyakiye bien cause bose barugurutse mu mutwe n'abasare mu mitwe bameze bien baranampa courage bakambwira ati komeza urugendo nimba uvyumvamo nimba Imana ari vyaguteguriye bizogushikana ahantu heza. Tuje gato mu baririmbyi kazi basanzwe baririmba mu Burundi umuririmbyi kumbure kuva kera utarinjira mu bintu byo kuririmba kuryohera ukavuga ati je ndashaka kuba nkawe canke kuzomurengera ni nkuwa? Je kwinjira mu muziki wanje sinavuga ngo ngiye kuba nkanaka no nakenera kuba nka jewe nka jewe. Abaririmbyi siko ntabakunda ndabakunda bose baranzikazi baririmba bien bikomporta neza ndabakunda cyane gusa nta numwe yatumye nza mu muziki no narabaraba gusa nkamenya ati nanje nzogira uko ko bakora bien. Abeshi baravuga ko abaririmbyi kazi bakunda kuvumishwa kumbure n'umubiri wabo. Ico iyo mvuze iyo context kumbure nkoresheje urayitahura umubiri wabo kuwerekana ndavuga ati ushobora gukora indirimbo ugaca kumbure haba abatipe bashobora ati hamwe wompa kumbure no kuduza ntabaragusaba mu buryo nk'ubwo ugira ngo sindi umukobwa batansaba nanjye sindi umukobwa batansaba kandi umukobwa ni ngombwa bansaba uri namwiza kandi aya kumbure iyo bishitse bakagusaba vuga ati Night nanje mfise umubiri ndanagushaka ariko kumbure kugira ngo nanje nshobore kugushikana canke hariya raba ingene nyaranje ohora ucyifatamo gute? Cantwenga kenshi ndakunda guca nitwengera iyo manda nkaca ndayikasa nkaca ndabikindi kintu mvuga gitandukanye ivyo bintu kugira singire beef hagati ya you ansavye na jewe. Nzogakata muri montage reka nanje ndagusabe gato
yaga binsabiye kuri kamera oya nzoga kata ntagomba twemeze bimwe avuga ko ari ibyo nzoga kuramo ndakwisabire umwana mwiza ntashobora kumusaba ibintu nk'ibyo Eh. ariko araderanje inzoga canke agatabi ni cyahe kintu kumbura ushobora gufata muri ivyo bibiri ukabona ko kabisa uca winjira muri mood cyane yo kwandika canke yo kuririmba nta na kimwe agatabuno oya nta nagacupa basi inzoga ndanwa vraiment sinaziharira ndanwa gusa si cyane ndanwa pastime kugira ngo basi mind kumbura mind zibe bivanye kwanza naho nzi ningene mba niyumva inzoga ndazino gusa nta tabina nanjye ndigerana stile kumbure ikuryohera ukavuga ati jewe iyo ndi kuri stage nambaye uku ndashobora kugaragara neza canke nkaryohera abantu bro abahungu mwebwe abahungu mwebwe niyo mpamvu zamva nk'umutipe akubwiye ati mani none wowe umurinzi w'umukobwa abafana ufite n'abatipe nabo ndiko ndaraba video fokengira utuntu tumotiva ahena bro ahena sister nyine ambara nyine umuntu wese akubonye yumve iki agumize yiji yagumara abako ya rero kuri stage benshi hajya ari ababicariye batari muri mood yo gutamba ari ababicariye nyene bari mu byago ifokere wambara ubahabure ibyo nuri yayicaye hari avuga ati ari imbere umuntu ego asuravuga ati kumbure nk'umustakazi uburi kuri stage canke uburi kuraririmba muri video kanaka ifo yuko motive abantu cyane cyane b'abahungu harabaca bicara imbere kugira ngo barabe ibintu n'uwicaye inyuma avuga ati jame ngari nabonye arabe ntiyagira uva hatakurabe ko ari abantu bigira bize muri show gasanga yishize agatebe inyuma kamenga ari kuri telefone kamenga ko ashwana na sheri wiwe muga yumvise abantu bakomindura akire mugarabye gusa kabona muga ndabonye ikihe bro atera yahagurutse yaje yagutereye n'akanoti ko wabyitwaye imwe neza ndabe neza negere mbone imbere yawe haza kumbure mu muziki uhategura gute ndategura bien cyane cause birahari bishasha nzokama nabibahaye byantongera ndabasaba kunshigikira yari urukundo nyine abanyagitega mu kuba mwonyereka cyari nahuye n'abantu mani byagenze gute yaye ni gitega just iga ejo hari umubro ari no mujama yambwiye ati mani wora zigeje kugira ndagutelefone ngene byagenze ati nahuye n'umuntu wa mbere ariko avuze indirimbo yawe ati ndahagara ndayumviza mvuga indirimbo ko ari ya night ndakabuka Chanel imbere kandi numva wa kabiri akavuze indirimbo yawe Nati ibintu nibiki nyaje no cyenda gutelefona ati ndakubaze ko buri kuri radio kirambwira project nibereye town nzotugeje rero ndashimira abanyagitega cyane kuri support bari ko baranyereka kumva n'indirimbo yanje bayumviriza cause bayumviriza no kubatara batarana kuba nta video hari rero kuba bayumviriza batarana mbona ndishimye cyane ndanaryohewe cyane rero nibaze kubukeneye kumenya wese anyumva atanzi kuri Antonio Bat today hiba Ego bro, ndabashimira bikwiye. Shaje nibaze ko abagukunze ari beshi cyane. Abagukunze ni beshi cyane mbe uri mu rukundo night. Wapi? Uri single. Ndi single. Abazonsaba utunimero mwumvise ko ari single. Yeah, na muri commentaire muzisabe ndatse. Ariko abastar ngira ngo urukundo rwanyu ruba rugoye. Ruba rugoye mugasi vyatari. Ubundi kugira ngo ndagukoze ubundi kugira ngo ushobore gukundana n'umukobwa wo muririmvyikazi ndibaza ko usanga bigoye cyane kubera ko umuntu aca yumva ati bajya abandi basitari baririmba nkawe baramujya canke baragendana kandi nivyo barabajya none ushobora kujya umuntu ajewe none wamujya aba journaliste nka oya je ngi umugore wanje ngi umugore okay reka rero kuba mutwambika ibara nimba utajya mu journaliste nkawe natwe abaririmbyi nkatwe ntibatuge ni kuri gahunda ni kuri gahunda kuri system kandi mubizi na nyemwe urumva n'ibicaye aho nyene motife ngo numuririmbyi ngo nga mu Burundi ko ari abaririmbyi hafi janana bose umwe aho bari so iyo umutipe atari umuririmbyi akundanye n'umudada w'umuririmbyi ndibaza ko biba bigoye wowe nkawe kugira ngo ushobore gukundana n'umutipe atari umuririmbyi nawe uririmba gute mushobora kuba mu rukundo hamwe kandi mugatahurana biva ku mutipe
je ndakunda bro ndi mu ndi ankupi umuhungu anyereke support yiwe kwa kundi ivyo nkora anashigikiye cause njina muri concert tuzanane abe support abe umuntu wanje wa hafi cyane mu kazi kanje ndabikunda ndakunda nimba ndiko ndashootinga video abahari ndakunda nagiye mu kiganiro tujane jise abone yuko bimwe yumvira atari ivyo nimba yumviye concert ngo ngiye iki hotel zirahari dushikira muri hotel ame support nyene atari muri rimvye mugihe batabitahura ndamwereke ko ivyo yumvira atari ivyo manze ndabimukuremo ndabikunda cyane ndakunda umutipa makeya nyene ampa umwanya wiwe mijambo ndogo biroroshe kupa gato usubi night reaction yagushikiye canke ikintu cagushikiye kumbure gitewe nuko rumuririmbyi kazi reka mpere mu rukundo cabaye cyahe guhebwa bro barampevye ngo ndumuririmbe ngiye muri concert y'Igitega bacu barampeva baguhevye ngo nuko ugiye muri concert y'Igitega ivyo vyonyene uvuga ko atari nabi n'imisi ibiri rahera ndi muri stress za la none nk'umuntu wese anironkera agacipe k'akabogari y'Igitega kare uvuga nakene abanyagitega bariyega ba nanwe ndanabona umutipe ukunda abameze gute abanyagitega hari abatipe ababogari benshi batandukanye wewe style y'umuhungu ukunda abari umuhungu wa gute mtipe uko ariko kose atanga care gusa atamvanga atakuvanga mbwatanga care abari mugufa bari muremure abe yonze apfe kuba nkunda gusa naje nkabibona atarankunda tube tuvyumva ko gutanga care ya gute ushatse kutubwira kunyitaho care ya mbere nukitaho umuntu mwereka ko muri kumwe kumuyagisha bien nyine mukama mu rukundo none care nzi ne amutipa adatinya kugusoma ari kumwe n'abandi canke ari mu bantu akwemezanya ati undo my wife wallahi arakajambo mukoresha ngo nkunda umutipe w'ibogari ako kantu kumbure umutipe w'ibogara bari umutipe aterura ivyuma bari umutipe wagute bogari n'umuntu mwiza bro umutipe mwiza uko abari kose abari bogari handsome boy umutipe mwiza vraiment uko ari kose yaba yonza akari mwiza antukana urazi ko ari abatipe babi nawe uri umuhungu bubiza tujya mu tipe n'ukuri wahapi ndabira cameraman hariye ubona ari umubogari cameraman nyene kwa nakurusha ubogari aranabukurusha cameraman cyamvugisha ukuri imbere ya cameraman aramurenze journalist yanyase ngo sinzi impamvu cameraman atari we yabaye mu journalist nanje sinzi gukamera romba ukikwishe nubwo bwanwa mana cyo ngurishe ko ndabukuye ko suna ndayikuye photographer cameraman ujya nawe ucumengo n'umukobwa ko jene manika myu ne bro tujanye dusohotse nubwo bwana ucumengo wasohokanye n'umupapa na babu yes tugarutse kubise ku bwana tugarutse muri kariyeri yawe yo kuririmba night umuririmbyi ubona ko mukoranye indirimbo kabisa byo gushikana ku yindi ntambwe ngaha mu Burundi ni nkowa bro jecho ndaba sindaba ngo ni naka je ndarabugeze hehe muri kariyeri yawe ni hehe wongeza ko buri kose ni hehe wongeza nimba nzwi n'abantu jana womfasha hakongerwago abandi jana cyangwa sankazi muri yo korap jecho nico ndaba nta kintu nimba ngaho Igitega hari umuji abashushe mvuga tujya tugakorana w'Igitega abaye Igitega bose baramenye ubu turakorana singoma ngo vyose atubi ngo bajya bose no uri we wese mugankamana ati hari ahantu wafashe niyo twakorana naho nyene ndahafatara turakora bro reka nzane Fizo ngaha nzane na Satbi ngaha nzane na Roliro tuguhitishije mu gukorana indirimbo n'umuntu umwe uwo mukorana n'uwa bose twokora bro none bose cyagura mwumwe none mbwira umuntu azi Fizo atazi Satbi atazi Roliro bose babazi bose ariko ntibakundwa kumwe bose none rega nico nyene ukunda Fizo ntakunda Satbi kandi n'ukunda Satbi ntakunda Roliro abantu dukunda ugutandukanye kandi umenye yuko ajya umwansi wawe no wakurabira ibintu ujya muntu afite abansi benshi rero umwitonde yes mukurangiza night kumbure akajambo ubwira abagufana canka abagukunda ni nkakaye ndabakunda cyane abantu b'Igitega cyane ndazi ko ari mwe mukurikira cyane Itivian ndabakunda cyane kuko ndumwanyeretse ninagaruka muzomfate bien kurusha n'umunsi ngari mwari bwambone face to face nije misi cameraman werekane style ya night yambaye bien ndambiri mangwe yambaye ijipo ya bien ijipo twerekana utuntu
muga natwo nabonye none batuvuze utatuvuze natwo nabonye so imbuga musanzwe mukoresha boshobora kubatora ko ni nkinza ya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, imbuga yose umuntu ndashobora gukoresha yanditse Night Official arambona. 2023 tukitege kwi 2023 munyitege ko vyinshi vyiza cyane ni mwabandanya munyerekana n'urukundo nyene nanje nzobere ku rusumbu rwo munyereka ndabakunda cyane Igoze TV kumbure yakwakiriye eka ndayishimire cyane kuba yamaye aka kanya kabona yuko tubereye gukorana ndayishimire cyane bandanye tera imbere abakunzi bayo mubandanye muyikurikirana naje mutanye baki yes mukurangiza kandi ongera ukore mu gahogo kumbure uturirimbire gato cyane hama turangize sinari kuvyikoza kukubabaza bye bye Igoze TV.